Utari karibu namwese ntitubabare cyane habaye ikibazo vraiment ndondeza nako ndavuga ngo twita yaburiwe naziko zaburiwe hano ziko zina za whisky ariko reka tubandanye tubabare cyane kandi murakoze cyane ko ramugarutse mugerageze mu partage link Utari uranyumva nibaza ko butaratanyumva Maxime mwebwe muranyumva na ambassadeur Okay, ubu ndakumva uranyumva rero ego okay je mumbabarire telefone yanje nibaza ko ifite ingorane mumbabarire cyane rwose bano sinzasubira kugira space kuri telefone ndagiye nuko ngo turakubabariye n'ibisanzwe ivyuma ntivyama bisezerana reka dusabe abariko baravuga Maïcha si tu nous écoutes je t'ai demandé là je pense qu'il n'est pas encore là mais kanda murungikire link sawa ndabona Eloge yaje Eloge kiricuvuze hanyuma numva yuko ugira ariko tubwiye kuvyerekeye ibintu tumaze imisi twumva vy'inkuba twumvise ko FDL iri mu Burundi itahaje no munsi habaye ahubwo hababanye twavo mbona n'abarundi hanyuma tubwire ko tuyifise hama mutubwire n'abantu kuko batubwire yuko hari ama formation menshi ariko za Makamba ziduka kwitwa Mutukura n'ahandi henshi no mutona bihoye na Feza yagiye Makamba za Mabanda ariko urashaka mugire n'icyo tubwiye par rapport y'ibyo twazi imisi twumva y'inkuba tumenyereye ko SOS Media iduha amakuru ariko ntabwo mwavyanditseko ariko twashaka mutubwire icyo mwe mubitekerezaho ego me urakoze mata ivy'inkuba sinjya kubivuga ko cyane kuko ntavyo twanditse nyene kubera ntavyo amasource yizewe ntavyo yatubwiye sinohava ndahagaruka mugabo bon nohava nsanga ngiye muri speculation ariko ko muri make ata ntambara zabaye mu kibira zabaye bivugwa ko igisirikare cy'u Rwanda cyahateye novuga ko muri make ata ntambara zabaye kugeza ubu pe nta ntambara zahabaye ariko zirashobora kuba mugabo icyo nagomba kwinsista ko cyane ibyo ariko aravuga Maïcha ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bikomeye n'abandi bagiye baravuga kandi n'umushikiranganji wa mbere yabivuze ni umugwi w'inkorabara n'abantu b'inkorabara ni ukubika ikara mu gashambara ko tubizi none twokora iki twotegerejwe kubirinda batunga mugabo ngaruka hahandi dinamike abategetsi b'ubundi bamaze kujamwo iyo mu karere si ikintu cyo guhisha niyo ukwanka u Rwanda kandi binashobotse bakagwankisha abandi nyuma aho u Rwanda bibaza ko rushobora kwikurira umwanzi bati natwe uwo mwanzi tuzogerageza kumuha inguvu kugira ngo akomere u Rwanda ntirwigere rwijajara na rimwe ubiravye ego hari izindi nyungu zishobora kuba zihari tugiye muri North Kivu abasirikare twarungitseyo Maïcha nakunze ukuntu yagarukanye atubwira ibijanye n'amakoro militaire yabaye twebwe tuba dusanganya abasoda muri Sud Kivu n'imbonerakure twabivuze ko turafise abavyeyi mu Cibitoke babuze abana n'imbonerakure batemerewe no kugandara kugira ngo ivyo bintu ntibije habona benshi mugabo ivyo oye ntibyari abarundi murabizi ko mu kumunani 2022 le 15 exactement niho twagiye kwemera ko officiellement dufite abasirikare muri Sud Kivu mugabo bamyeyo kandi uko bamyeyo niko bateza gukingira iyi mirwi niko bafashanya bijya muri bamwe twavuga ya migwi yindi iza kurokrita izana abantu baciye Uganda n'ahandi rero igikomeye novuga nuko
nk'uko babivuze FDL si umugwi usanzwe si abantu basanzwe si umugambwe nk'uko babivuze si abantu si association oya ni abantu bafite ibyaha bikomeye bagirijwe bakoze kandi n'amasentare mpuzamakungu amaze gucira imanza isi yose izi ubu rero hasigayeho nk'uko bariko babivuga tuvuga tuti ubu uyu Burundi gutunga umuntu nk'uwo nk'uko umushikiranganji wa ndabisubiramwo umushikiranganji wa mbere yabyivuga ati ni ikara mu gashamba biratumariye iki n'abategetsi bamwe kuba boronka ku mafaranga aba FDLR donc bazana iyo binze hirya no hino hamwe rero n'icyo novuga nti gisebo hamwe n'iyo danger que ces groupes représentent nuko kwacu Rwanda ubwiranje ugashyira ku munzani hotorwa iki ubwandikaza ko hotorwa ko abo bantu tubiyamo naho nyine bitoroshe ko batsindwa ibigwanisho bafite amafaranga bumva ko bagerageje n'igihe bafite amafaranga bafite ibigwanisho barazi u Rwanda bafite amayeri naho nyine kubikura ntizokoro n'ubwe ntizokoro ejo hirya y'ejo bumva ko bari bishe abantu ahari babaye n'ejo usubira kuba uko leta tukire tubona ukwitegurira ko bazogwana kuko umuntu asiga igwanisho yewe abagize nyene kandi novuga ntacyo baramira ntaho baja handi barazi yuko nyene tubivuge muri iryo jambo bazi ko bivume nyene uri kivumo rero uvuga ati none koko gukora ntayezi uwundi nawe yari yantoye urumva nta kundi reka nje ngaha dukubitane kuko ntari nsagashitse burya nicyo kibazo niyo turya niba urashaka mu minsi iza turetse ko ari akaga inyirinde ku bundi kuko igihe tuzoshaka kubarwanya dushaka kubakuraho bazotegerezwa kudadarika kandi bazogwana kandi bizohononekarira nk'uko byamaze kuba hariya mu inani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu harya imabaye bakobwa barazibasize. À cause des Maïcha, c'est toi qui parlais tout à l'heure, donc tu prends un peu de temps pour que les autres se passent, s'il te plaît. Ouais, la connexion fait des fois. Oui, ça a dû monter un peu. Non, c'est normal, je crois. J'étais en train de dire que depuis l'arrivée burundaise dans le Nord Kivu, il n'y avait pas une vraiment volonté. On a assisté d'ailleurs à ce que le président d'Aïchimpier, qui avait un contingent dans la force de l'EAC, faisait implicitement la campagne contre la même force. Qui font un jeu d'hypocrisie à l'égard de Kinshasa. C'est dans ce contexte que la crainte avait évolué. Malheureusement, les acteurs de la région diplomatiquement ne cherchaient pas vraiment à se prononcer contre le Burundi. Or, pourtant, les premiers actes que le Burundi déjà commettait dans le Nord Kivu étaient des signaux qui devraient déjà alerter les acteurs de la région de ce que le Burundi deviendrait après le départ de la force de l'EAC dans la région du Kivu. Et aujourd'hui, ça complique. Si même aujourd'hui le gouvernement congolais pourrait, mais malgré c'est impossible, de chercher à se débarrasser avec les FDLR, mais ça sera impossible tant que le Burundi est encore actif à l'est du Congo, notamment dans le nord Kivu et le sud Kivu. C'est pourquoi même ces opérations, entre guillemets, qu'on dise qui étaient lancées contre les FDLR pour traquer Omega, je trouve comme une sorte c'est comme une diversion. Je comprends que c'était des opérations pas pour chercher à traquer le général Omega des FDLR, mais c'était pour chercher à lui faire échapper, quoi, hein, à lui faire échapper, et après se prévaloir que non, on ne connaît pas où il se trouve, on l'a manqué, donc voilà, parce que même dans la zone où on a lancé ces opérations, on connaît bien que c'était une position de APCL, c'est à côté avec les FDLR. Les FARDC connaît tous les mouvements de Omega, c'est les grands collaborateurs, c'est lui qui reçoit
toutes les instructions de la part des commandements militaires dans sa collaboration. Donc c'est pour vous dire que c'est un coup qui vient de gagner, qui vient d'être gagné par Kinshasa. Je ne sais pas, peut-être en état, dans une façon aussi, dans une idiotie, c'est un coup gagné. Parce que Omega, c'est un élément moteur des FDLR, et donc si on aurait neutralisé Omega, ça aurait eu d'impact sur la mobilisation des FDLR. Du côté du Burundi, mais aussi du côté du gouvernement congolais, bien qu'il pourrait y avoir d'autres hauts officiers des FDLR, mais Omega, quand même, vis-à-vis de l'influence qu'il a sur les FDLR, il reste toujours important actuellement pour le Burundi et pour Kinshasa. C'est pour vous dire que si on revient sur la diplomatie, les dangers que cette diplomatie du Burundi et Kinshasa présente n'est pas seulement une menace militaire, mais aussi une menace idéologique. Et cette menace idéologique ne se limite pas uniquement à la République démocratique du Congo par rapport au quotidien des Tutsis congolais, mais ça pourrait avoir des effets presque pour toute la région. Quand on voit que des milices proches des gouvernements se mobilisent, se font une rhétorique anti-Tutsi avec des récits amitiés qui se développent actuellement presque sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, on pourrait comprendre évidemment qu'il y a une sorte de chambre d'écho qui est revenue dans la région sur le plan politique et sur le plan militaire, où les gens font des diplomaties militaires sur base des connotations tribales ou racistes, dans l'objectif de croire que c'est la meilleure façon de gagner un président qu'ils jugent comme leur adversaire. Et c'est là où se trouve le danger. S'il y a des FDLR qui sont dans Kibira, mais il y a d'autres qui se trouvent aussi dans la plaine, dans le Tamagnon là. Et récemment, j'ai vu les Burundais qui sont en train de faire leur base militaire dans les hauts et moyens plateaux. On dit qu'il y a un centre d'entraînement à Ruberizi. Donc, c'est pour vous dire que tout ça sont des dangers dans la région. Et je ne crois pas que s'il n'y a pas une grande mobilisation, d'abord pour combattre fortement cette idéologie dans la région, avant tout ce qui pourrait être diplomatiquement, tout ce qui pourrait être initié diplomatiquement pour mettre fin à ça. Donc il y a vraiment risque, hein, parce qu'aujourd'hui le Burundi, en tout cas, c'est un acteur majeur dans la crise du Kivu. Et je ne croyais pas que les accords le processus de Rwanda pourraient aboutir si le Burundi n'est pas associé. Parce qu'il est aujourd'hui difficile de chercher à neutraliser les FDLR au Kivu, alors qu'il y a la présence de l'armée burundaise, et on sait que dans l'armée burundaise, il y a aussi des éléments FDLR aujourd'hui qui portent la tenue burundaise. Ce qui veut dire que même si le gouvernement congolais fait semblant de traquer les FDLR, ils vont se dissimuler dans les Burundais, et ça sera toujours un cercle vicieux, on va retourner à rond, et c'est là où se trouve le danger dans cette situation. Ok. Sinzi ko unyumva Butari. Yose ndakumva. Namba ufise ikindi wongerako cyongerako canke duha amajambo abandi amajambo abandi twavuze vema kandi twatwabanyiganye ijambo. Ego. Reka duhere kuri kudukurira twese, duhe Mwambutsa agira icyo atubwira hama hoba. Mwakoze, si kubera ndabakurira cyane, ni kubera ikiganiro kiryoshe nanjye numva nashaka guterera. Ariko j'ai une analyse légèrement différente y'ivyo numvise sur un certain nombre de sujets. Nuko d'abord igisirikare cy'u Burundi gishobora kurwanya FDLR gusa, gishobora kurwanya la region. Wibuke yuko uyu mukuru wa CNDD yavuze ati imyaka yose twamaze nta n'agaserire ko mu gihugu twigeze dufata ngo tukaduminisha. Baretse barabahaye serukira umushikiranganji w'intwaro wa affaires étrangères wa Buye yavuze ati nous avons renoncé à la victoire militaire pour favoriser les négociations.
yashyizweho na sena na frodebu pour continuer le racisme et le génocide par d'autres moyens. Iketi ryanditswe na visi perezida wa CNDD mugabo imbere yaho yaryanditse ari cegera cy'inama nshingamateka nawe niwe yari umukuru w'inama nshingamateka kuko umukuru w'inama nshingamateka na visi perezida bari bapfuye. Donc iyo bariko bavuga ngo CNDD n'umugambwe cherche un peu kuko ni aba FDL batari umugambwe CNDD ntishobora kuba ari umugambwe bakora bimwe bari allié c'est ce que disent tous les rapports des Nations Unies sur la coopération, la collaboration entre ivyo bise ngo ni les rebelles burundais et les rebelles rwandais. Ni cambere cya kabiri ari ikibazo kiguma kigaruka ngo leta y'u Burundi yo ifanye iki na leta y'u Rwanda. Ni ibintu très simple, très clair. Ekiriho mu Rwanda yarakoze icyaha binokwita ikinyanduruko vis-à-vis des forces génocidaires zo mu Burundi zo muri region baratsinze intwaro ya Habyarimana yari le pilier du racisme génocidaire dans la région. Nico bapfa kandi kuva kera kibyubu Uburundi buri décrit par les rapports des Nations Unies n'amadokima ya racisme y'ingene izo CNDD parti hutu bakolabora na les forces génocidaires ex-farmiki kundi kuva kuri buyo ya buri décrit comme le ventre mot de la région. Bafata Uburundi rero hanyuma babonereho kubandanya fata u Rwanda ainsi de suite pour la libération y'icyo bita la nation Bahutu biri muri raporo za Nations Unies des acteurs je suppose plus sérieux que nous-mêmes. Kandi na bene ibyo baravyivugira barakolabora barafashanya. Hariho amasezerano entre CNDD FDD na ex-FAR, hari amasezerano entre localité Hutu na les ex-FAR fusion bashyire hamwe les ressources humaines, les ressources politiques, les ressources financières. Rero nico bapfa na leta y'u Rwanda. Vuga rero ko neva ariko ariyadukiza ariko iragiye hajya avuga ngo sogokuru icyo yamoraze bagize byo kubandanya iyo alliance entre les ex-FAR na CNDD FDD. Ikindi rero nshaka kandi twumvikane ko nuko ibi si ibintu bishasha byanditse kubera ibyo mu kibira cyane kubera bitwumva ngo bagiye Kongo bafasha ntakiba none ijya karibo bahaye neva yimbera bayimuhaye ngo agiye kubafasha kurwanya lenirotike. Icyo ntashimye ukuntu biva mu kiganiro nuko bavuga ngo hariho modemirise mu nyatura modemirise hutu ikora ntibabikora kubera ushobora kubera ari des criminels racistes génocidaires. Sans ces organisations le génocide ntayibaho. Ce gituma il faut agir sur ces organisations abazitwara abazirongoye abazikosha babure kubigisha la politique bazoyibandanya none mu Rwanda nibo abo mwita abahutu ntibabandanya bagira imbere yaho muri Congo ntibagira politique mu Burundi ntibagira politique muri Afrique du Sud imbere y'uko bafuta apartheid abantu ntibagira ubu abazungu ntibagira politique apartheid yarafuswe mu Budage nazisme ntiyafuswe abantu ntibagira politique bisanzwe. Donc icyo kintu rero isoko cyumvikanaho kumbure mugabo ishobora kuba ari une lecture différente. Jewe ndabibona uko hariho abandi babibona ukundi ishobora kumbura kuba ari jewe nihenda mugabo les signes d'office kuva ku makete ya Sendege au procureur général bantunganya anyerere ambassadeur du Rwanda muri Nansoa ndaga yapfuye icyambere yavuze ngo les accords d'Arusha muri z'u Rwanda zirapfuye. On ne peut pas séparer les deux et s'interroger au Rwanda no Burundi bacikime. Ça va très clair. Au Rwanda doit déstabiliser le racisme génocidaire régional. Il faut rero baragi. Au Burundi ni le headquarter aujourd'hui et le racisme qui s'est déplacé du Rwanda vers le Burundi. Bariko bafashanya.
bivuga n'ibyo bitubwira n'ibyo biyandikira nicyo gituma c'est le feu au Congo, c'était les accords d'Osaka. Bavuga ati les organisations spécialistes qui donnent l'idéologie attitude comme chose négative tegerezwa kuba interdite dans la région abazirongoye bakazimbere ya sentare kandi nta muntu bashobora kuronga ibisigaye byose arusha rwanda nairobi nihehe de la diversion ukeneye kugarukana amahoro il faut revenir à l'SDR avec les accords d'Osaka ikindi avec une preuve un témoignage de plus alors un mandat d'arrêt contre abantu 650 abanyarwanda b'abarundi bakofashanyije n'abanyarwanda mu buryo bwo kujya amakati azina ubundi twakwiriye nawe mu rwanda yararutse ubuyobozi bwa nega isosiyete jenerali wa frodebu yarandikiye ikete abamilita biwe ati surambara rwari tuba cyangwa buyaraga surambara yavuze ati les militants frodebu doivent désormais éviter vous nous gerageze gusubira mu rwanda hari à la suite y'iyi manda sukuru bacu yahurije kabiri biriho kuva kera est-ce que u rwanda rurifashe ntirwifashe est-ce qu'un jour ça va exploser n'iki écoutez hariho deux idéologies zidashobora dans cette riche jewe simvuga ngo ideologie zocita irafite abayisite saragutsinda ideologie non génocidaire irashobora gutsindwa pasika mu gihe batabaye active kuko les mauvaises idées ziroshe gufata hariho n'ibi bantu mu yiguze umuntu ajya akubwira ngo une organisation génocidaire ngo umugambwe c'est une façon d'appuyer gentiment mais de façon naïve quand même on ne peut plus soutenir une organisation raciste génocidaire yategerezwa gushutwa umugambi ibiri mu burundi c'est un régime nk'iya apartheid je ne kuvuze apartheid kubera la première fois muri histoire y'uburundi twumva hari ikintu kivuga yuko uburundi butwarwa sur une base ya hotututsi ni dans un discours haruwa yararongoye uburundi akabona l'administration perse yavuze ati désormais uburundi buzotwarwa sur une base y'ubuhutu n'ubututsi kandi tuzoshigikira abahutu c'est ça les accords d'Arusha mais kugira ngo habe les accords d'Arusha Marichel avuga ngo iki avuga ngo tuwapatie fimbo wakapambane na nyoka wabatutsi ngo babugushe propaganda mbaya sana quelle est la différence entre Marichel yavuga muri parlement ya Tanzania mais comme par hasard Tanzanie no namo Tanzanie de Mkapa na Tanzania n'ubundi Burundi bwawe yana mpasi ngene accords d'Arusha donc ça c'est l'apartheid initié par Harwa et qui finance les accords d'Arusha, etc., etc. Donc, il faut situer la problématique. Il y a deux idéologies sur bas. Ils ont pris des choses à l'idéologie antigénocide. Mon cas, ils font sortir. Parce que, initialement, avant la sélection, il y a trois raisons. Il y a raisons pour rero nous l'ont dit twebwe turacyaguma tubaza ngo aba n'ababo baba bafite nako nashaka kongera ko c'est une lecture ya jewe nshaje kwibaza mushobora kuba mubibona ukundi mugabo sur le plan de témoignage zawe n'ibyo nashaka kuvuga hariho une coopération une fusion entre les forces identitaires dans la région bakubihindukiza tubihindukije twoba dufashije les forces identitaires kugira amahoro murakoze cyane murakoze mwambutsa ubu ukakurikira hoba murakoze no kumva ijambo ofete mu byo nari kuvuga mwambutsa yabivuzemo ofete n'ibyo by'iyo ideologie jenoside ofete ko si ukuvuga ngo l'ennemi de mon ennemi ngo c'est mon ami ibaza ko kandi we babisiguye neza cyane rwose avec le temps ko byakozwe
je nagomba kubaza Eloge yavuze ngo icyo gitero ngo ntacazi mais journal yabo niyo yanditse ko bajya baje abantu ze abari mu Burundi baje kubonana les autorités militaires b'u Burundi mu Cibitoke bakaba bahuriye muri iyo hotel ya Premier Ministre General Ndakugarika so kuvuga iyo discours ariko aravuga hajya kiya gihe amwe nuko bahurira mu hotel yiwe numva ko arimo un peu de contradiction nimba barahuriye by'ukuri ikindi cya kabiri en fait hari ibyo mwariko muravuga ngo mu Burundi ngo FDL kuba ihari ngo bari plan B sinibaza ko ari plan B ahubwo nibaza ko bashaka kugira des attaques simultanées à partir du Burundi no muri Congo ku Rwanda baci no muri Sud Kivu uko niko bimeze hanyuma byo mu kibira nimba bo badafise ayo makuru hari abayafise kandi bizwi ko icyo gitero cyabaye zo nkuba zarabakubise kabisa kuko bari umwanya wo kugira bagira batake icyo gihe menace yari ihari reka turabana yatuganira murakoze hoba sinzi ko Eloge yo kwishura Eloge urahari ndahari muranyumva ego mareka nishure hoba urakoze cyane reka nishimire n'uwo mushinga ntahe aje gushikiriza yavuze nk'inaribonye cyane ndamushimiye cyane hoba egome twaranditse kuba navuze n'amazina yabo igihe natangura kuba ku ndongozi za FLN hamwe n'aba FDLR bariya baje i Burundi kandi n'ubu bakihari niyo shaka ari n'inkuru turiko turatunganya yindi yaho bagiye kuhamforsa amapozisiyo tarasohora mugabo novuga jewe mvuga ntiyibage iva mu kanwa ka inayo nukuri twebwe kuri iki gitero ntacyo turakivuga ko kuko ntituraronka amakuru yizewe kandi abantu urumva ntituronka amakuru amwe ico coco bajya ntawe kuhenda ngo arafise ngo exclusivité ku bintu aya ntayo twaronse noba mbeshe kubo twabagiye bose batubwiye yuko atacabaye nico gituma kandi dusanzwe tubizeye tuvuga tuti turacarindiriye hanyuma kuri iki kintu waruvuze uti kubona umushikanganje wa mbere yashikije bijya imbere ko ndakwishura nabonye umuntu yanditse avuga ngo arashaka bimwe navuga ko bazobaha integralité ndaza kubishiriza Reynolds iyo integralité azoyibaha iri raw atana kimwe kitana ata montage ibaye donc uko ingana kose mwumve ico gihe umushikanganje wa mbere uko donc yabivuga rero gahoba ngire mvuge nciye ku muntu nakunda cyane n'ubu ngikunda nahatakiriho yafise analyse nakunda yigeze tugirira analyse igihe hari campagne ya halte au troisième mandat feu maître Rusikiri Isidore Dieu est son âme nakora kuri bona ico gihe yatubwiye ati ndakunda ico kintu rwose le pays n'est pas un monstre qui peut avoir 5 ou 6 têtes le pays doit avoir une seule tête qui va recevoir les gloires quand les choses marchent bien mais aussi la même tête doit accepter de faire face aux conséquences aux réprimandes quand les choses ne marchent pas mugabo niyo ngorane umunsi dufise iwacu twabibonye abantu bagiye bicwa 2015 bafite abantu mu butegetsi barakoreye ubutegetsi ni benshi dutange umukenguza amateka umushinga ntahe ntasana yarishwe inyuma y'igihe gito yishwe ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yafinanshije kubakwa imakamba iri mu zambere nziza zubatswe mu Burundi icyo rinjirwa kandi
birazwi sibanga na gato yarakundana cyane na Reverien Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka w'ico gihe ubatwara umugambo uri ku butegetsi kandi ari gihanganye muri David twibukanye icyo gihe nanagiyeyo rwa rupfu rubabaje cyane rwa Afsamos yari umuntu yanswe mu butegetsi yari umuntu meme yari umushikira kwa president Nkurunziza rero novuga nti ingwara dufite ahanini kubona abantu baraje bona bagiye amahoteli bagiyemo twaravuze yo mu colonel de police yitwa Jerome Ntibibogora nawe nyine asanzwe azwi cyane yigeze mu 2020 imbere y'amatora yo 2020 guhamagarira abantu mu yinga ari commissaire provincial yuko azotera amabombe mu banywanyi b'umugambwe senere ubuye atwara igipolisi mu karere ko muri sud ariko n'imvukira ya Cibitoke ihoteli iwe bayibonaniyemo bagarana muri icyo y'umushikanganje wa mbere rero je mvuga nti niyo ni hahandi hari iyo ngorane yuko dusanzwe iwacu kumva novuga nti mumbabarire kuri iyo terme nta mutwe umwe uhari Bibiliya ni igitabo nkunda gusoma cyane ndasubira ntanga akaroro ko muri Bibiliya urumva Dawidi aho ariko arahunga umwami Sawuli kubasoma Bibiliya yageze ahantu umuntu amubaza ati wewe sha urinde arivuga mu nyuma cyavuga rero ati il y a plusieurs dames qui s'échappent de leur maître aujourd'hui. C'est ça qui se fait. Il y a plusieurs maîtres, il y a plusieurs esclaves qui s'échappent de leur maître. Ou bien, Dieu me donnait cet exemple, il y a maître Rusikiri. Ou bien, les maîtres laissent les esclaves s'échapper. Nibyo turimo rero. Hanyuma mugabo bigaruka handi navuga. Igihe twitwa ko dufise urukundo rw'uruheyiheyi cyangwa imigenderanire myiza y'uruheyiheyi n'u Rwanda turaheza tukagenda tukerekana ko twakoze mugabo tubafite icyo twibikiye ni naco gituma rero n'ubu bashobora kubonanira muri ayo mahoteli y'abakuru bakaja ahantu hafi bakabonana n'abakuru mu gisirikare muri renseignement muri administration kandi ikindi gihe twitwa nako ko tubwire kumbure kubw'inyungu izi n'izi nimba niyo ivuze ati tugende dutezura ibihano nimba umwe bwa buraya twatushaka ko iki tukavuga tuti aba bantu ko bazwi ko ari inkora abantu ko babyivugira tubanze tubikure ico gihe tubanze tugashama akariro mugabo naho nyene bigaruka hahandi nta constance hari ubwa mbere hanyuma ntitugira il n'y a pas une seule tête. Il y a un esclave qui va s'échapper à gauche, à droite, et qui va décider. Entre-temps, le pire peut être commis, l'irréparable. Muri chogiye. Voilà, muri makeni kono kwishura mugenzi rumata. Ariko iyo muvuze gutyo turazi ko igihe les forces de l'EAC baba déployées muri Nord Kivu kiya gihe relation du Burundi n'u Rwanda zari mbi cyane ariko les forces burundaises bari muri EAC nibo bafasha Nyatura FDLR na FARDC bakabaha n'amaposition ocupa kugira bayocupe nibo batereye bica na colonel Zari bigaragara yuko Uburundi bwagumye bukina double jeu kuko bafite ma alliance na FDLR kuva kera urumva c'est pas des slaves quoi ahubwo ni ibintu bamye bakorana mwibuke na Aframani urumva ibigwanisho byagugwa byahabwa abantu urumva numva sinzi dusa n'abahahuriza munyemereye byari icyo nahise nshikiriza sinzi ko mwibuka za 2017-2018 Nkurunziza gihari harabaye ama-incursion mu Rwanda ari kumwe n'aba ba FLN n'aba FDLR barabitera ndanafise n'ama screenshot nari nagize mu gatondo ntegura iki kiganiro aho baturiye amazu bari ibinka n'ibiki rero hari umugenzi w'umutede mu magroupe yabo muri ayo magroupe yabo WhatsApp benshi baridoga bakavuga bati ibi Ndayishimiye yagiye muri Kongo arakubitwa ni watumara amaza yaba ari Nkurunziza twara tuba dutsinda urumva so ndetse navuga kuri aya matake yabayo atabayo
umuntu ategerezwa kwiyumvira mu kintu bita senario. Hariho senario ya mbere dufate ko bitabaye, ariko ntikibuza yuko inkoni ikubita FDLR ari ya yindi nyene yabakubise muri Kongo, ibakubita Imarura, ibakubita Muremure, ibakubita Inyanzare, ibakubita Kibirizi, iyo nkoni irabishoboye. Donc umuntu yoharira ngo ntibyabaye, ariko ntiyoharira yuko iyo nkoni ihisemo kuza foudre zovuga, imiravyo yovuga, kandi ibizigangira vyoba ajya amashifre canke nayiyongera. Iyo ni scenario y'igihe bitabaye. Igihe vyoba vyarabaye, en tout cas iyo capacité turabizi ko bayifise, kuko je naravye iki kiganiro ndiko ndacanonsa, j'ai vu ikintu cahindutse mu badede. Kera iyo nari kugira iki kiganiro muri 2018 canke 2019, bari kuvuga ati ego FDLR turi kumwe, tuko turayifasha, Kagame naze tumuhonde, tumumese, turikwije, turifise. Ariko no munsi bahaririye, baraharira n'umutima wabo wose ko FDLR yari, cyerekana ko batakiri convaincu yuko hagize umuntu aza kuyikubita ntibakirisubira ko botsinda. Kuko kera bo bagenda muri Kongo, muri Nord Kivu, sinzi ko mwibuka ko abadede baguma basirikirisha ajya amavideo harimo abana baba manifestant bari baziritswe babashize mu pick-up, bakaca babwira ba Tshisekedi ngo raba twebwe ukuntu dukubita abanyarwanda. Urumva? Kuko muri Kinshasa umunyarwanda umwemvenfu wa mututsi c'est la même chose. Donc bo bavuze bati raba twebwe ukuntu tubakubita, turabazirika tukabamerera fo. Kumbe ni basiguye bati aba bantu twaziritse ofete n'abana b'abasivile bariko ba manifesta les mains en l'air. Urumva? C'était pas des militaires. Donc baragiye barakubitwa. Ça fait quoi là 2 ans et demi ata bataille nimwe baratsinda. Donc uko kuntu bahaririye yuko ata FDLR hari iwabo uno munsi, pour moi c'est un signe, il y a la peur qui change de camp. Bavuga bati ntiturisubire nani kwihambara tuyitsinda, basi reka tubiharire tubanze turonke inguvu ama tuzotere twazironse. Bon, c'était mon point de vue, nico narishaka gushikiriza. Merci beaucoup. Urakoze, ariko reka nanje ngira akantu ibi bintu byo mu kibira je nyaze ko tunabiharira ko cyane, kuko ibyo byo mu kibira byarabaye, kuko ibiko biravugwa turazi ko u Rwanda ruti mvuze u Rwanda kuko izo nkuba bavuga ko u Rwanda rwagiye mu kibira, nta munsi n'umwe ruvuga ati twateye aha cyangwa twoyibunye mwasa. Ariko Uburundi iyo babeshewe cyangwa babagije ikintu, misi yose turabona basohoye itangazo kugira babeshuze. Kujira isaha ntacyo turabona baraseruka ngo batubwire ati ibyo bintu bavuga sivyo. Ikindi cya kabiri, amakuru avuga yuko hari abantu bakomeretse bajanye za Makamba, hari stade yitwa muri ngo Aigle Noir, ko tubona uno musi president niyo yagiye. Ibyo byose bituma abantu baba confus, ahubwo namba atari byo twosaba ko leta yosora itangaza avuga ati sivyo, abarundi mugume ku bivi, nabo bantu baba bari mu kibira bafite imiryango bayihumurize, kuko turazi ko ari amaposition ari mu kibira, kuko nibisanzwe ni na frontière, kugira abantu bahumurizwe. Nibaza ko rero byo leta y'u Burundi canke igisirikare cy'u Burundi cyosora nk'itangazo kavuga ati abarundi ni muhumure nta cyabaye. Bitagenze uko abantu benshi bashobora ati ibivugwa nivyo, kuko turabonye na Kinshasa nk'abantu bakurikira amakuru yo muri sous-région byatungutse kuri Twitter bavuga yuko ari abantu muri Niger, les anciens les anciens génocidaires baciriye imanza n'abandi babayakite, baravuga ati yuko Kinshasa yabasabiye muri Niger ngo bashobore kubazana Kinshasa. Haheze iminsi mike Kinshasa irabeshuza directement. Ministre des Affaires étrangères au Rwanda, ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ahita avuga ati non ntimubeshe, ibyo bintu nibyo bazana kibikonfirma iletre iri copier kuri Nations Unies. Byahise byemegwa. Rero pour le moment uwagirizwa niwazana ikintu kiremeza yuko ibyo bintu yagirizwa atari byo. Je niko ndavyumva, kuko ibyo bintu biravugwa kandi abantu babifite amakuru bamwe n'abantu bagiye n'izo nkuba ntakita amababa. Nabundi ho twacha twibaza ikibazo, hari ikibazo na Sonia Ndondeze yavuze kandi nanjye ndakibaza, namba bitabaye byavuzwe kubera iki?
hari inyuma n'igicisha inyuma niyo mpamvu uvuga nti leta y'u Burundi ikwiye gusohoka ikatubwira igahumuriza abarundi kuko nibo bagira izo canke nibo bavuga ati twarabuze abarundi. Reka duhe ijambo ukurikirane bazi ko yari ambassadeur kadabona yamanutse kadamuduze niba yakurikira ambassadeur ayayay hoba ndakwanure gatoya nduze ambassadeur s'il te plaît kuko weje kuvuga cha Maxime kanduze tak ambassadeur uranyumva mwiriwe neza mwiriwe Renode n'abandi bose mwiriwe nagomba ntangure kubashimira ku kiganiro cyiza mwateguye sinza gufata umwanya muri ko ngira ngo no mwanya ngira mfatirwe aka parenthèse gatena nagomba mpereko nuko jewe ntemeranya n'abantu bavuga yuko leta ya Kongo yoba iriko iragerageza gutuza aba FDLR kuko nimba bitahindutse no munsi ikibuga cy'indege cya Goma gicunzwe n'aba FDLR mu bacunze umutekano wa perezida wa Kongo Tshisekedi harimo aba FDLR sinibaza ko abantu bafite amabanga nk'ayo baba bariko barahigwa ahubwo umva twabifata mu buryo bworoshe ko FDLR na leta ya Kongo na leta ya Bujumbura bari hamwe bafite icyo bashaka gukora. Kongo singomba kwitega ko cyane ariko ndavuga ku Burundi imwe muri mu ngingo u Burundi bushobora gufata mbi apana Burundi ndashimiye ko na leta simvuga leta yose kuko nta ntibifatirwa mu nama nshingaranganji imwe mu ngingo ndayishimiye ashobora gufata ngira ngo nabo begeranye mu mugambi mbi ni gukorana na FDLR. Uno munsi uri kuravuga FDLR ukayifatira mu 2024 ushobora kwihenda gatoya vyoba vyiza wirabiye mu 1994. FDLR yari igizwe n'interahamwe mu nyuma bamaze guteshwa ibyo barimo naho bari bageze kwica bari bamaze gukora jenoside y'abatutsi mu Rwanda yifatikanya na SFR igisata ca Habyarimana barahunga mu butu ikosa yakoze 1994 uwo mugarukana no munsi sinibaza ko yashobora kubikora. Nabyo byago bya mbere Kongo yagize kwakira FDLR interahamwe na SFR mu buryo yabakiriye mu 1994 iriho nyanze amwe mu masezerano agenga kwakira impunzi umuntu wese ahunze baramwakira ariko hari amategeko abigenga harimo yo kujya distance bashirako hagati y'urubibe rw'igihugu bavuyemo naho bashira. Kongo ya Mubutu kuko nawe nyine yaraje gutsindwa nitwibagire yuko yagerageje gufasha Habyarimana imbere yuko atsindwa bashira hafi ngira ngo bashyize kure bashyize kuri metero nk'icumi uvuye ku rubibe Kongo ihana n'u Rwanda arabareka binjana inkobo n'abatazifise arabareka barazibasanzayo zirazibihera ngira ngo niho havuye nasroga bahindiyemo n'uririmbo ngira utahavuye rusohoka bavuga umenya witwa ngo cigere ukisubiza igihugu bavuga ngo FPR ngo bagomba bigera igihugu ngo bacemo ngira bakibasubiza bari bazi ko baca bagaruka mu butarabakira arababwira ati muruhuke mutuze gatoya mugire kwitema hanyuma musubire gufata igihugu canyu niho hagera baye intambara z'abashengezi 16 kubandanya birabaramika. Abo bantu bahava muri Kongo ku neza no ku nabi. Uyu munsi abo bantu bari qualifié de génocide kwiyariya nabo
ngira ngo ndayishimiye ageze aho nkuzi atageze nkuziza we barakoranye ariko bari muri Kongo barakoranye irwanisho ibimba ubutare n'ibindi mandi numva bamuvuze ashobora kuyatseba ibyo n'ibindi ariko ndayishimiye bateye indi ntambwe abazanye mu gihugu ikosa rikomeye n'uhindara umuntu ejo hindara umuntu afise wabo kuko bukera ataha ariko n'uhindara umuntu adafise wabo iwawe harahinduka iwabo kandi kumusohora birakugora uyu munsi Kongo yarashoboye guhindara FDLR ikagihagaze Burundi ntibwoja muri iyo logike Kongo n'igihugu geographically tubona gitumbereye ariko burya hariho amateritwari amwe muri Kongo canke amazona amwe muri Kongo ari teritwari d'outre-mer zicunzwe na ba nyene zo kwishwa zishaka ko zizagoma ngira ngo mwanya cyo kwa M23 ikosa yakoze muri 2013 gufata Goma uno munsi nshaka gusubira kurikora kuko irazi zoyishikira hari bahajya hafite ba nyene ho Kongo n'igihugu gifite abakigwanira binyegeje kubera afite icyo kironderamo umuntu wese muri Kongo yaba leta yaba umuroberi wari we wese ari ahantu yogera agahagarikwa n'ingufu atazi iyo zivuye aramenye de près kubera afite icyo kironderamo uyu munsi gukora ikosa ryo kwinjiza FDLR mu Burundi igihugu abo bantu bafite ibyo barondera ntabona neza icyo tuma bakijyamako ushobora kuba uri kurimbira icobo uno munsi Kongo nimba Amerika ishobora guhaguruka ukumva yanditse itangazo ngo turasabye ko haba seserofe nta telefone wumvise nta muntu bavuze izina nta muntu ukabona bukeye abantu bose barahagaze sero Kongo uno munsi n'ubinjiza mu kibira udafite ibyo barondera muri Kongo either bazokureka cyangwa bakubwire buke miseri bawire buke miseri ejo ntutangare kuba muri Kongo bigeze igira ibibazo byo kubitunze imifuzi qui a été qualifiée de génocidaire ariko hirya y'ejo bikagizwe Burundi parce que icyatuma batevye kuri Kongo uno munsi gashaka gutuma bivuga ku Burundi atacu baburonderako nimba hariho abantu bari ngaha bumva bashobora gushikana ubutumwa iyo buje barahari sese babwiye ndayishimiye reke ku bisashobora kubivuga ubwo yarabihevye ari mu vyiwe n'umuryango wiwe ariko ashobora no kubura ahasaganiriza arashobora kwegeranya ariko aregeranya no munsi kubwiwe n'umuryango wiwe ariko ahasaganiriza ejo canke hirya y'ejo arashobora kuhabura ntushobora gutunga FDLR ngo uronka amahoro ishobora kwanga kuhava ku ngufu kandi ntushobora kwihakura nturonke n'uwigufasha ishobora kuhavanwa nabi nawe mukavanaho ibisigaye abariko barabura ibihangane nayira amashance yo gutwara uko ariko ikintu bazo nagomba baze Maisha sinzi ko yagiye namubaze nimba yumva ko gushika uno munsi ikibuga cy'indege cya Goma cyigicunzwe na FDLR na muri garde presidentielle ya Tshisekedi aho bakiri mu FDLR nimba ari uko bimeze ambarire commentaire yiwe yogira sur la yitayatse bariko barakina kuva ngira ngo hirya y'ejo ngo guverinoma ya Kongo iriko iragerageza kurwanya FDLR murakoze